umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angeline Ndayishimiye yakiriye kuri uyu wa kane igenekerezo rya 12 Kigarama umwaka wa 2024 intumwa za leta zunze ubumwe za Amerika bakaba baje gukorera imigambi ngaha mu Burundi harimwo uwo gufungurira abana ku mashure nk'uko umunyamabanga mpuzabikorwa muganga Tade Ndikumana mwishirahamwe ry'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu OPDD abivuga. Nyene cyubahiro umutambukanyi wanyucubahiro mukuru cacu Burundi aje kwakira intumwa zaje ziva mu gihugu ca leta zunze ubumwe za Amerika. Izo ntumwa rero zikaba zisanzwe zikorana n'igisata kijejwe uburimyi n'ubworozi muri Amerika. Izo ntumwa rero nibo baterereye muri wa mugambi bise twige twese bige bose uri ukorera mu Ruyigi biciye muri Ceres mu kugamburira abanyeshure. Rero umugambi nkuko babibabwiye ni umugambi twovuga yuko w'akarorero kuko uretse gufungura abanyeshure kw'ishure hari bige borohe bashobora gufasha kugira ngo haboneke utuzu twa sugumwe, amazi meza biciye mu kurondera amazi ava mu nda y'isi forage, kandi abanyeshuri bagashobora no kuraba yuko bafite amagara meza, bakaraba yuko batabafise ibimenyetso bijanye no gufungura nabi kugira ngo babafashe hanyuma bashobore kwiga neza bamenye. Kandi uretse abanyeshuri biga muri fondamentale hariho n'abanyeshuri mbere biga muri maternelle nabo nyene bafashwa batubwiye. Rero nyene cyubahiro mutandukanye wa nyene cyubahiro mu gihugu cacu Burundi yashimye cane kuko nkuko mubizi niwe araba uvuga ari marene kuvyerekeye kubarana kw'ishure. Nabo nyene kandi bashimye cane yuko leta ibicishije muri PAM atagira kugira ngo abana bashobore kwiga bamerewe neza cyane cyane mu kubafungurira. Ivyo rero bifasha kugira ngo abana b'u Burundi bige bamerewe neza kandi bagire ubumenyi bukwiye. Nyene cyubahiro umutambukanyi wa nyene cyubahiro mukuru w'igihugu cacu Burundi yabasavye yuko uwo mugambi uburyo bubonetse utoguma mu Ruyigi gusa, yuko boshobora kuraba ingene uja no mu zindi ntara. Ivyo rero navyo bakaba nabo nyene babonye yuko umugambi ari mwiza, kandi bashimye cane yuko na leta y'u Burundi ishiramo uburyo bukwiye biciye muri PAM kugira ngo abana b'u Burundi bige bashobore gufungura neza kw'ishure. Muri make nuko umubonano wagenze murakoze. Iyo migambi rero ikazorangurirwa ubwa mbere na mbere mu ntara ya Ruyigi.